Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye mu gitondo co kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya 27 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana. Nkawe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, nkawe udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mu gihugu kibanyi ca Kenya ndetse na Tanzania, mwese ndabakengurukiye cane mbaha ikaze muri ano makuru. No kwibutsa ko tugushikiriza amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'ubutungane, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa rero ni ukubandanya ubana natwe, kubana natwe nta kundi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza, urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose bitubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure, hama bigushikire umwanya ku mwanya kandi ku gihe, vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi. Hari umukenyezi yategetse igitero ku mugabo wiwe, ni inkuru ibabaje, ni inkuru inateye agashavu. Hari umukenyezi yahagarikanywe na babiri mu bikekwa ko bakoranye icaha ku mutumba Buheka muri komine Nyanzarake yo mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi, bakurikiranwa ku caha co kugerageza kwica umugabo w'uwo mukenyezi. Ni inkuru ibabaje cane, narayikugezako ku buryo buramvuye ariko ntunyemerere nkugeze ko iyi nkuru ivuga ko uwahora ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni, ubutungane bw'u Burundi bwugaye amakonte yiwe y'amafaranga. Ibanki nkuru y'igihugu BRB yatanze itegeko ku mazu adandaza, akabika, akongera akabikura amafaranga kudasubira kwemera uruja n'uruza ku makonte y'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Iyo banki yituwe n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, amafaranga yugaraniwe kuri ubwo bubiko ntaramenyekana. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yamenyesheje ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugomba gukora neza dosiye ya Bunyoni. Alain Guillaume Bunyoni ni umwe mu bantu bakurikiranwa ku vyaha bitandukanye, niko vyanditswe mu rwandiko rwatewe ko umukono n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika kuri uwu wa 14 Myandagaro uheze. Ku wa 22 Myandagaro, Dieudonné Murengerantwari, umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu, yarandikiye amabanki n'amashirahamwe yo kuguranana ndetse no kuziganya basaba gushira mu ngiro umugambi w'umushikirizamanza kizigenza. Umugambi w'umushikirizamanza kizigenza. Iyo ngingo ni iyo kudasubira kwemerera uruja n'uruza ku makonte ya Alain Guillaume Bunyoni yoba yaruguruwe mu bitabo vyanyu gushika hafashwe izindi ngingo. Amasoko mu mabanki yemeje ko yaronse ayo makete y'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika n'ay'uwurongoye ibanki nkuru. Ayo makonte arabwa n'iyo ngingo nayo mu mafaranga y'amarundi hamwe n'amanyamahanga, niko vyashinzwe intahe n'umwe mu barongoye ishirahamwe rijejwe kugurana no kubika amafaranga, akaba asanzwe anahemberwa muri imwe mu mabanki ya kera yo mu Burundi. Abategetsi barabizi ko Bunyoni hatari ikijuju, ntanyeka ko yuguruye amakonte ku mazina atabaho ku bandi bantu. Intambwe ikurikira ni ukubarondera no gufata izo ngingo nyene. Niwo mwihwezo ukorwa n'umwe mu bakozi bo muri imwe mu mabanki akorera mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Gushika ubu amafaranga yugaraniwe kuri konte ntaramenyekana, ariko uwo mugabo yavuzwe cane mu madosiye y'ukunyuruza amatungo ya leta, akanikekwa kuba afise amashirahamwe akomakomeye yimba ubutare mu buseruko bwa Kongo, ashobora kuba afise amatungo menshi cane. Uwakurikiranwa ku caha co guhungabanya umutekano w'igihugu, ubutunzi bw'igihugu no gukoresha ubutegetsi ku nyungu ziwe bwite nyene, baheruka kwongerako icaha co gutunga ibirwanisho atabifitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu.
uwo yahoze hari umugwanyi ashobora gucirirwa gupfungwa imyaka 30 hamwe ivyaha yagirizwa vyokwemezwa. Umuryango wiwe n'abamuburanira ntibaragira ico bashikirije ku ngingo ya banki nkuru y'igihugu, ariko abenshi mu barongoye amashirahamwe yigenga babona ko ariko abenshi mu barongoye amashirahamwe yigenga babona ko ari ukwimbana n'ukwihorahorana ata nyungu n'imwe bizana ku Barundi. Yahagaritswe mu gipfungo kidasanzwe muri Ndamukiza guheze. Uwo yahoze hari umushikiranganji wa mbere yarungururijwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, umugwa mukuru wa politike muri Mukakaro guheze, imbere yo kumara amezi arenga 2 apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi. Sentare Ntahinyuzwa ikaba iheruka gufata ingingo yo kumupfunga vy'agateganyo. Nayo mbandanije na ya nkuru itari nziza nari ntanguye nkugeza ko mu ntango zano makuru, nuko muri komine Nyanzarake hari umukenyezi yategetse igitero ku mugabo wiwe. Hari umukenyezi yahagarikanywe na babiri mu bikekwa ko bakoranye icaha ku mutumba Buheka muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Bakurikiranwa ku caha co kugerageza kwica umugabo w'uwo mukenyezi. Korete Niyukuri hamwe n'ababanyi biwe babiri bakoranye icaha bahagaritswe ku munsi wa gatatu mu gitondo. Bagirizwa kugerageza kwica Evariste Ndikumana, umugabo wa Niyukuri, mw'ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu. Amasoko yaho nyene akaba avuga ko abo bari bubakanye batari babanye neza. Icavyuye vyose nuko umugabo yagurishije ingurube atagishije inama umukenyezi wiwe. Uwo mukenyezi yararindiriye ko umugabo wiwe aryama aca afata igipanga kugira ngo amuce izosi, niko umwe mu babanyi asigura. Uwo yagiriwe nabi yaravuze ababanyi biwe babiri ko babifisemwo uruhara imbere yo kuraba. Uko akaba ariko isoko ryacu ritomora. Baciye bahagarikwa n'igipolisi mu gitondo co kuri uwu wa gatatu w'ino ndwi. Amasoko yo kuri uwo mutumba akaba amenyesha ko abo bikekwa ko icaha bapfungiwe mu gasho ka komisariya ya komine Nyanzarake. Uwo yatemaguwe ariko aravurirwa ku bitaro vya komine. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo i Masisi abantu barenga 17 bishwe n'abitwaje ibirwanisho bo mu gihugu mu mezi 2. Abantu barenga 17 bo mu gace ka Bahunde n'uruhande rwa Bashari barishwe n'abitwaje ibirwanisho bo muri ico gihugu basanzwe bagisibije mu bigwati vyo muri teritwari ya Masisi. Ni mu ntara ya Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Shetsi Kakaju wo mu baharanira agateka ka zina muntu i Masisi yemeza ko iyo migwi isanzwe igenzurwa na leta ya Kongo iguma yica abanyagihugu bitekaniye hatagituma. Uwaharanira agateka ka zina muntu i Masisi yemeza ko upfa kuba ufise akantu na gatoya mudahurizako n'umurwanyi ko uca wicwa nta kindi. Aha bangamiwe kurusha ahandi ni groupe n'ibigwati vyo muri Bahunde nk'uko bivugwa na Kaju. Abanyagihugu b'i Masisi bagiriza abarwanyi bafasha igisoda ca Kongo gukora amabi menshi muri ico gice co mu ntara ya Kivu ya ruguru. Abicanyi bigira abanyamategeko. Abo barwanyi bafatwa nk'imigwi yo kwirwanako baramaze gushinga amategeko yo gukora ibikorwa rusangi. Nk'ingungu, umuntu ataje mu bikorwa rusangi hatanga ibihumbi 50 vy'amafaranga ya Kongo. Abanyagihugu babona ko hari ukubambura amafaranga. Abanyagihugu basaba abategetsi ba gisirikare gukura abo barwanyi mu banyagihugu bakabashira mu makambi canke bakabajana mu duce tutabamwo abantu. Bavuga ko babangamiye abanyagihugu. Sintekanye mbana n'abarwanyi ngaha. Leta nibimure ibajana ahandi. Bikavugwa na Jean Damascene Harerimana haba i Masisi. Leta niyubake amakambi yo kwegeranirizamwo abarwanyi. Ntidushobora kubandanya dupfa nk'isazi. Vyavuzwe na Desange Kubwimana, uwundi munyagihugu haba i Masisi. Kuwa 19 Ndamukiza uyu mwaka, leta ya Kongo yarashizeho itegeko rishinga umugwi w'abarwanyi bafasha igisoda kurwanya abarwanyi ba M23 bafise gushika ubu igice kinini ca Masisi, Rucuru, Nyiragongo muri Kivu ya ruguru. Kuva ico gihe uwo muhari wasubiye gufata ibirwanisho mu mpera zo mu mwaka w'ibihumbi 2021 ntiwahengeshanije abo barwanyi bica abanyagihugu b'inzirakarengane mu bice M23 yasigiye ingabo za M23.
Abategetsi ba Kongo bo bariyamiriza ivyo bivugwa bakavuga ko ari ugusotora abasoda ba leta kandi ngo bica abana bakoresha nko mu kwikorera ibirwanisho ndetse n'ibifungurwa.